yarabanje nanone aratwibwira ati jewe no munsi ndi mu miliyardere w'umunyafrika biciye mu bworozi bw'inkwavu. Uyu munsi afise inkwavu yororeye mu bihugu birenga 10 byo muri Afrika. Afise ihinguriro rihingura ibijanye n'inyama z'inkwavu n'ibikomoka mu nkwavu nk'ubwoya, insato, inzara, amaganga, amakwavu n'ibindi. Ivyo byose avuga ati ibi byose ndabigezeko byangize mu miliyardere. Ariko kandi sinoreka kubabwira ko nahereye ku nkwavu zitatu. Yitwa Agusu Sena Azizi n'umunyabene. Ari mu miliyonere aheruka muri kino gihugu cy'u Burundi. Aho reka ndamwita mu miliyardere. Yaravuze ngo ivyo yasize abwiye abarundi. Yaravuze ngo muri Afrika niho hano hambere ubworozi n'uburimyi bworoshe cyane gukora. Kandi hari isi ndimwa nini cyane ishoboka. Ati cyambere hariho klima nziza ituma ivyo byose byoroha. Ica kabiri hari saison nziza zo kurima no korora neza uko tubishaka. Muga none ikibazo kiri hehe? Yarabanje nanone aratwibwira ati jewe no munsi ndi mu miliyardere w'umunyafrika biciye mu bworozi bw'inkwavu. Ati ndi mu specialiste muri bino bintu by'ukorora canke ndi mu entrepreneur canke ndi mu agronome independent. Uyu munsi afise inkwavu yororeye mu bihugu birenga 10 byo muri Afrika. Afise ihinguriro rihingura ibijanye n'inyama z'inkwavu n'ibikomoka mu nkwavu nk'ubwoya, insato, inzara, amaganga, amakwavu n'ibindi. Ivyo byose avuga ati ibi byose ndabigezeko. Ariko kandi sinoreka kubabwira ko nahereye ku nkwavu zitatu. Inkwavu zitatu zonyene. Ubu n'umunyabene twagize amahirwe za mu Burundi. Niki rero yasanze mu Burundi inyuma yuko azungurutse mu borozi akaraba ko burimyi bukogwa, akaraba uko bworozi bukogwa cyane muri kino gisata c'inkwavu. Yari yaje gutanga formation ku baformateur babandi. Yasanze bimeze gute rero? Waravuga ati mu Burundi ikibazo nasanze muri ubu bworozi bw'inkwavu ubumenyi buri hasi. Ati cya kabiri nta bikoresho by'ubworozi bihari. Yaravuze ariko aravuga bino bikoresho cyatanga karorero ku borozi b'inkoko. Kuri bajye ba omepuraye. Donc bajye bazigwiza icambere akeneye magi. Kandi isake kandi yizewe atanga umwimbo. Ica kabiri akeneye imashini ibundikira magi ikayagwiza. Donc ikayaberura. Hakabona ikimiswi myinshi ko muri inkoko zikagwira. Ati none rero kuborozi b'inkwavu mu fisiki urafite imashini igaburira inkwavu, donc itransforminga ibiryo by'inkwavu, izo ntazihari. Ikigira gatatu yavuze ati mu Burundi ikibazo cy'aborozi ntibazi iby'inkwavu zikeneye ivyo zijya. La majorité benshi baziye ivyatsi. Hatari inkwavu kabayida burya ntizikwiye kubaho zijya ivyatsi gusa. Zijya iki rero? Turabigarukako. Ica gatatu nimba atari cya kane ati mu Burundi abantu ntibari update, ntibajana n'igihe, ntibajana n'umwanya. Ati baze muri East Africa nta élevage industriel ihari. Ati none kwidahari ariko murazi ko ibihugu byinshi ngamu n'ubundi muri East Africa byinshi bibasumbye ubworozi. Ati rero ko mwebwe mu Burundi mwagize imana mukagira umukuru w'igihugu son excellence Evariste Ndayishimiye abaje imbere muri ubu bworozi bw'inkwavu mukurikire. Ati mumukurikire namahirwe akomeye cyane. Ati kubera ko n'ibindi bihugu biriko birishakisha gutyo. Ati siko cyaki ntibari bafite bakurikira. Ati kubera ki mu Burundi muri ino Afrika kandi n'u Burundi burimo, kubera ko ubushomeri bubandanye bubaho, kubera ko abantu babandanye babura ico bakora, kandi mubizi ko dufite population jeune nini cyane. Ati rero kuri ibyo byose namahirwe cyane yo gufatirana mukataka. Ati kwinkwavu zunguka mukanya gatoya. Ikintu kimwe yarabaje ati mbega none ndababaze mu Burundi umushahara ungana gute
w'abakozi vuga muri rusange ati n'uyuhe mushahara ukubuza kwikorera ibyawe n'uyuhe mushahara ukubuza gukurikira inzozi zawe ko bino bikogwa mu Burundi cyo kimwe n'ibindi bihugu bitandukanye vya Afrika bushoboka muzwe n'iki kubikurikira. Okay, ati nimba inkwavu je mfashe inkwavu zitatu, izo nkwavu zitatu nafashe zikaba uno munsi zarangize umumiliyardere ku buryo uno munsi ati mu kabiro kanje nama document menshi cyane y'ibihugu cyane ibi vya East Africa bimama gati ngwino udufashe ati none munsi rero nitavye ubutumire bw'u Burundi bumpamagaye nze guforoma abaforomateri atejo uyu mugabo uzoba ari munini ati mugabo ati nimba mudashaka gufata risk cyari umuntu afashe risk ntoya aronka resultat ntoya iyo ufashe risk nini urunka resultat nini. Sorry mbandanye ntukupe. Okay, ikintu rero gikomeye kandi yavuze bituma abantu batagira icambere uko gutinya gufata riske bituma umuntu ari umusarariye bimunanira kwa uheba ngo aje gukurikira ikintu kimwe runaka kubera akavuga ati none ati ibibazo biri muri Afrika ni navyo biri mu Burundi ati kibazo umuntu usanga ari muri ibi ugasanga ari no muri bijyari no muri bijyari no muri bijya usanga mu bintu birenga bitanu ari wenyine aturazi uko aba muri byinshi bituma usanga atana kimwe ahubwo arimo baswe nana kimwe agira mu inguvu. Yaravuze rero ibintu bishika bitatu bikenewe kugira ngo uje korora. Icambere urakenera connaissance ati ndi gute ukwemera kuja ko investisa mu kintu udafise mu bumenyi. Hakenewe icambere ubumenyi no mutaye wa mbere. Umutaye wa mbere rero ko ari ubumenyi umaze kuburonka cha wirinda umunwa ahubwo uja kwapika cha gukura. Donc yekaratanga rero ibintu bishika bitatu bibuze muri mungaha mu Burundi. Ati cyambere hariho manque de connaissance, icya kabiri hariho manque d'application, icya gatatu hariho manque de compétence. Okay, all right. Hawuziki none ugira ibyo byose tubikore. Nico gituma jewe ome di changement iruhande yuko mubona ndi umunyamakuru nama ndiko navuga ibintu by'ubworozi. Murabizi abadukurikirana ngaha benshi barabizi ko nahisane ndumworozi. Kuri bw'ivyo turiko turatanga amaformation kubavyifuza. Reka tubashirire link hano muri description na commentaire ya mbere turayipininga iguma ari ya mbere muraza kubona link mutwandikire babana ariko bumva bifuza korora. Bagenzi ndabasabe nze kwandikirwa n'umuntu ari seriye yumva by'ukuri avyifuza. Umwanya w'amajambo uhagarare habeho umwanya w'ibikorwa. Right? Sangize no video abandi ibisigaye tuze duhure mu maformation tuzobereka de technique zituma umenya ubwoko kwiriye korora mu Burundi, umenya amahase meza bere Burundi, umenya maklima runaka bere korora mu Burundi, ariko tugira imana bujye mu Burundi hari klima hafi ya hose nziza cyane zibere korora. Okay. Icakangahe nuko umuntu azobereka uburyo inkwavu zirondoka mu kiringo gito cyane zikakumana nyinshi kandi unda kumva abantu bamwe bagira ubwoba ngo none ngo amasoko nta kibazo cy'amasoko gihari. Nk'abantu minama kibazo cy'amasoko gihari ahubwo n'ubu munsi amasoko turonka nta nkwavu dufite tuyaha. Parce que barundi murashaka korora muri benshi. Okay. Hawuziki. Come. Mugani wawe ngo turi kume twese birashoboka kandi together we can. Naho rero nta numwe dushaka gusiga nyuma ome je numva twofatana amaboko twese tukajana. All right, bye bye.